Yes, karinda kubwira ko byamaze gukomera. Iyi ni Star TV 257 igufasha kuronka amakuru ageze ku mwanya. Bifesha arabarembeje uti yage gupostinga kuri IG yiwe, Instagram yiwe. Murabona ko ari Instagram Bifesh on the floor kama kawa kama dawa. Iyi ni Star TV 257 kuzana amakuru ku mwanya ikakuzana ibikorwa biriko biratrendinga in town. Ngerageje kuraba ni post yagize Bifesh avuga ati ngira nsoma amagambo yanditse kuri Instagram yiwe ndetse ugiye no ku rubuga rwa Facebook hano majambo za kuyasanga koko yanditse ati jewe ndafise ikibazo nshaka kwibariza abahungu bigira abapede eski mwa mumaze kuba constipé nka de jour mutaja mwiwese ngo mwumve ingene bibabaza hama namwe mukubahuka mugatega inyo ugahenera imbere y'igihungu c'ivyanwa nkawe. Iyi ni shetani nyabaki ituma mutabona abakobwa bari Bujumbura kweli. Ego of course Bujumbura hari abana benshi. Ikindi kibazo ko Imana yaremye umuhungu n'umukobwa ngo bavyare barondoke. Namwe intumbero mufise ni yahe? Harabaza abahungu babikora. Ibuye gisema ritembagara riduga. Reka rero turamanuka tugerageje kuraba amakomantere. Baranditse amakomantere benshi bavuga ko munyu haryoshe gusumba hajya abakobwa. Uwundi ati kwa jinara Yesu baba we rero uvuga ati nimba uriko urabona ino post bisigura yuko Bifesh ipostinze nyuma yaho havugiwe umuririmbyi Prince 36 ko yoba yarajyamanye n'abandi bahungu nkawe ndetse akanabafata ku nguvu nibivugwa ariko ukuri kuriko korarondeka kugira kuje uhagaragara kugira tumenye ati mbega vyagenze gute. Bifesh nawe ati jewe abapede ndabahagurukiye Imana yavuze tuvyare turondoke ariko mwebwe inyungu zanyu nizahe. Ngerageje kuraba amakomantere ni menshi cyane ni menshi bagira komantere banye n'amajambo Bifesh yavuze amajambo akomeye ari abavuze ati akona karogi rap yuda in the press niho biyumva ihoro nibaze kwishura bareke kwirengagiza ikibazo bajije uko biri kose abandi nabo bati shetani mbaya bafise intumbero yo kuvyara nabone bashaka kwitwa abamama ubakubita ikinyafu mama yangidi uko biri kose Bifesh nuvuga ugerageje kuri post yanditse boneka ko yavyamubabaje cyane n'amajambo yanditse kuri Instagram yiwe n'amajambo yanditse kuri Instagram yiwe iboneka ko vyababaje abantu benshi bamwe bati abahungu b'abapede vraiment mugahenera iyindi misore ikazi inyuma kenshi na cyane bivugwa yuko yavuze bo muri wese bashobora kwica ubuzima ugasanga hariho ikintu bita amafre ugasanga ciyapfa ku buryo muri toilette usanga bigoye nico gituma yanditse amajambo nkaya. Bifesh on the floor yagerageje kuvuga byinshi ndetse harimo n'impanuro kuko ikintu nk'iki si ikintu coroshe ni ikintu gikomeye cyane kuko ubutegetsi burinze bugufata abajejwe amategeko arinze gufata barinze bagufata ni ikintu kitoroshe ko mu Burundi turasenga cyane novuga yuko ni ibintu bitaba cyane uko biri kose nibaze ko mu Burundi ababikora ngira batariyo ababikora nabo vraiment sindabacira urubanza ariko mwebwe muri ko murakurikirana Star TV ndetse mwumvise ibyo ndiko ndavuga kubijanye nino nkuru murafise byinshi byo kuvuga kuri no nkuru murafise byinshi byo kwandika muri commentaire ni ibintu bitaryoshe kandi ndetse byanababaje abantu benshi cyane ndasubiramo Bifesh kuno yanditse genda afise ikibazo shaka kwibariza abahungu bigira abapede eske mwoba mumaze kuba constipé nka de jour mutaja mwiwese ngo mwumve ingene bibabaza hama namwe mukubahuka mugatega inyo ugahenereza imbere y'igihungu c'ivyanwa nkawe. Iyi ni shetani nyabaki ituma mutabona ko abakobwa bari Bujumbura nibabona neza ko ngo bakobwa Bujumbura abakobwa n'imvura. Ikindi kibazo ko Imana yaremye umuhungu n'umukobwa ngo bavyare barondoke kandi Imana icishira ko nk'umucanga wo kwitanganika uko biri kose bakunzi ba Star TV ndabazaniye kano kantu uvuga ko ari inkuru mvuze akanya gato ariko biri kose iragira icyo yigishije buri muntu wese akurikirana Star TV 257 tubaza kugira icyo tuyivuze ko ni Bifesh on the floor
Rap Yuda mugende mu following no kuri IG yiwe ni official Bface tumushigikire na cyane cyane muri gwa rukundo nyene. Imana ibahezagire cyane mwese mwakomura kwikana Star TV na cyane cyane muri gwa rukundo nyene mubandanye gukora share y'ibiganiro vya Star TV. Inanje ugiye kuri Instagram urashobora kuntora wandika Starboy official 257 uraza kuntora hama nawe ukamfollowinga ibintu bimeze neza cyane gose. Imana ibahezagire cyane ndabakunda cyane ndetse tusango dufise na Instagram ya Star TV nayo ni ushobora kuyifollowinga nayo ni bikagenda neza ni Star TV 257 nayo ni rahari ngiye murabona kwiko ibikorwa vya Star TV biriko mugenderere muyishigikire nayone kugira ibintu bigende neza. Imana ibahezagire cyane rero mwebwe mwariko murakurikirana Star TV ndababwira yuko ndabakunda cyane gose ko biri kose ndaza gukenera commentaire yawe uraza kwandika commentaire ugira icyo bivuze ko kuri no